ico rero iyo tugiye muri societe mu banyagihugu ntitugisangamo, kigira mu banyagihugu giturutse mu abanyapolitiki nabo baba mu migambwe, kigira mu banyagihugu giturutse mu migambwe, cane cane nk'igihe c'imyiyamamazo canke igihe imigambwe iriko irarondera abanywanyi. Rero nk'umugambwe utigeze uba umugambwe, harabayeho imigambwe y'amacakubiri yego, ariko iprona nk'umugambwe utigeze uba umugambwe wideklara nk'umugambwe w'amacakubiri canke ukorera ku macakubiri, uvuga uti nk'uko nabahaye urugero muri kahise na CNDD-FDD ubwayo ni gutyo, ndetse n'uyu munsi n'imigambwe y'uyu munsi usanga ifise tendance y'ibintu by'ubwoko, CNL, FNL y'uyu munsi, CNDD-FDD n'uyu munsi, imigambwe irafise ibintu vy'amoko muri yo, ariko twari dukwiye kugira iyo revolution mu Burundi. Urumva ni ikibazo gihekeranye n'insiguro ico nariko ndavuga. Ica kabiri rero naco nifuza kubaza, nigeze kumva ngo Rwagasore ngo yari yaratuye ngo Burundi ngo Saint Esprit, ngo umwami w'u Rwanda Rudahigwa yari yaratuye u Rwanda, Kristu roi, ngo Rwagasore nawe yari yaratuye Burundi Saint Esprit. Je rero nifuza kubaza ico kintu, kuko hari abantu b'ibintu vy'imyemerere nabo bafise uko babisiguriye, ntoca mpfa kuvugira hano mbere yuko menya neza niba ari vyo, niba Burundi bwari bwatuye Saint Esprit. Murakoze. Urakoze cyane First Among Equals. Ibibazo bajije Dr. yabyumvise, nibyo washikirije ku byo wibaza ku bibazo byaba byashikiye Burundi, ko mbega ari iprona yotanga insiguro ko byo bazwa iprona mu gihe iyo ibintu bibaye mu gihugu habazwa le responsable. Reka turindire Dr. Ngiragira icyo bivuze ko tubandanya twakira kandi n'abafite icyo bunganira canke bafite icyo babaza bagomba kumenya ku bya Rwagasore, ku byanditswe cyangwa byavuzwe na Rwagasore. Gikwerere mwiriwe neza. Mwiriwe cyane, mwiriwe. Yego mwiriwe neza, karibu. Yego urakoze umunyamakuru ku ijambo. Nongera nshimira n'abamaze kuvuga, cyane nshimira abatunganya iki kiganiro, nshimira n'abantu bakuze bari ngaha bamaze kuvuga ibitari bikenya, nubwo mbona ibihe tugezemo ari bihe bigoye cyane gose. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo intahe niganze. Nukuri jewe ndashima kuva na kera abantu mugwaruka bacamo abantu bakiri bato bama bateramira kuziko, hakaba n'urubumbiro, n'abatevye gutera nkumbure ntibabe batura umutwe mu ntuze mu rubumbiro. Gutyo rero ijambo rigatera iryo jambo, bagaterama abana bakiga. Niyo ari biblioteke ya kera mu bihugu byo muri Afrika n'ubu birabandanya, ndibaza mu bihugu bimwe aho rero abantu bakuze baheza bakayagira urwaruka, bakayaga akahise n'ibindi byinshi bijanye n'umuco cyangwa ibintu bihuza abantu mu gihugu. Rero abantu bakuze karahara mu ruganda ntibacura, niko bimeze, kandi n'urwaruka niko bimeze, turakoyegana. Ariko jewe ibibazo mfise cyangwa ivyiyumviro mfise nuko mfise agahinda kenshi ndavye uko igihugu cifashe, ibivugwa hirya no hino mu gihugu, impunzi ziri hirya no hino kure cyane. Ucubona neza yuko iyi ntahe kugira iganze mu gihugu bigoye cyane, mu gihe abantu bayoboye igihugu guhera ku ntango gushika ku rwego rwo hejuru rw'igihugu, abantu bahisemo kwita abagabo bagata umuco, kandi tuzi neza yuko igihugu gitwarwa n'abagabo bakiri batariko baronse umuco cyangwa tuno kwita indangagaciro, hanyuma bakayoborwa n'abashinga ntahe baba baramize akabuye k'abagabo. Abo rero babashinga ntahe n'umuco wamyeho kuva kera na rindi gushika nkumbure abo bantu batangutwa gufata igihugu bakita abagabo. Ivyo rero murumva yuko intahe mu Burundi yaramaze guta ijambo. Urumva yuko bitokunda atagihe hariho abantu bashobora kuba bamiza ukabuye ngo buzuriza abantu. Abuzuriza abantu mu gihugu no munsi nimbonera kure, abuzuriza abantu no munsi nabo bita abagabo. Kandi murabizi hariho n'imigani ivuga mu Kirundi iti
umugabo yariye arya utw'abandi kandi akaduherana. Mugabo n'ukuri jewe ndazi neza yuko izi nyigisho zitanzwe mu gihe kibereye, mu gihe ciza gikwiye, izi nyigisho ni nziza cane gose, zirakenewe kandi nizera ko n'ubundi Imana yogomeza ibahangaza mukaramba mukabona ico niki kugira ngo ibintu bize bihinduke. Izi nyigisho cyangwa ibi bintu muri ko murakora no munsi bize bitanga umusaruro kubuzuku nabuzukuruza n'abazovuka nyuma. Nama nabisabye ntibize bibikwa hadata kuko nitunga ridasanzwe. Mugabo rero ingiye kugira analyse ndasangamo incompatibility kuko ibihe turimwo ntibidupermeta n'ukuri ko dushobora kureisisa. Murabizi abantu docteur abizi kanga hana abantu basinga barahugutse n'abantu b'intabwenge bose ndababona n'abantu baciye mu ishuri ku buryo bw'uko ikintu kugira ngo kibe optimale cyangwa effective cyangwa itanga umusaruro. Murabizi neza hategeza kuba de parametre cyangwa niyo umuntu agiye kubaka inzu hari ibintu byankenerwa bitegeza kuba bihari kugira ngo igikorwa runaka gishikweko. Dufate umuntu agiye kubaka inzu hategeza kuba umushinge, akaba yaratunganije ibi ari materiyo, akaba yatunganije uburyo n'ibindi byinshi. Ni hose niko bikogwa n'umushinga wo kubaka urugo, n'umukenyezi ndetse azorongorwa arafise ukuntu yitegura. Donc izo parametre zitahari muraza gusanga nyene umusaruro utabaye ikirenga cyane. Ariko tukaba tuzi yuko intaha ari karaha mu Rwanda ntibacura kuko ni kwisi yose la justice kuzuriza abantu n'ikintu cyiteka no mwijuru, kuko baravuga ati uko biba mwisi niko biba no mwijuru. Burya yero parallelisme kubemera abatavyemeraho nta kundi bihangana. Rero je nkavuga nti ngarutse ku tuntu duto duto kandi dukomeye kubera abantu turasinziriye, bagenda bakwega kamwe twihorera twigira sinda bibaza twiteza utunyoni ku buryo tuzokwiro tuva noneho vya karabaye karapinye kadabivuge neza karabaye pe. Ibi ndabivuga nshingiye ku bintu bigaragara ku bantu bakurikirana amakuru kuri irezo. Nukuri jewe ndakunda technology kandi narayihisemwo, ndabona neza yuko iguma idutangaza kuko l'histoire uko imeze iragaruka ikongera ikagaruka kujya no bagatira tere tourne iraturna sur elle-même gutyo, kuko murabona uko ibintu bimeze. Ibintu birahinduka mwisi, meme l'histoire irahinduka. Murabona nk'ubu unye kera kwisi yose nzima hariho gutwagwa mu buryo bw'ubwami, hakabaho ivyo twita empire. Izo ni systeme zabayeho kandi zatwaye abantu, mugabo abantu babaho neza n'abantu babatwagwa n'abantu bafise ubuntu, bafise indangagaciro. Ivyo birahava lo moment de la colonisation yabaye systeme irakora, extravagisme yarakoze, ivyo birahava haraza colonisation. Izo zose ni changement. Hanyuma ivyo birahava haraza la republique, umuzo wa independence. Ubu unye tugeze muri demokrasi kandi abanyafrika biratugora kwiakomoda ku bintu cyangwa ku masysteme. No muri technology nuko bazokuzo kumva la technology 0.0 0.1 0.2 0.3 muri telecommunication murabibona aho usanga hariho 3D 3G 4 5 6 etc. Nibizohagarara gushika tugeze mu bindi bya ubu unye baravuga digitalisation. Ariko murabona no mu Burundi ntitwiyakomoda. Fibre optique yabaye finance na FMI handi baravyobaheje muri South Africa Community. Mu Burundi mwana ntituvaho turi ikintu na kimwe. Mugabo nyarutse ico nashaka gushika cyane ni ibintu bigaragara twese tubona aho umuntu w'umukoloneli yavugiye mu Rwanda bikuri rezo n'ukuri. Abari ngaha anye babihugukiye bashobora no kusangiza amalinka abandi, akavuga ati twebwe muri FDL twari dufite umugambi wo kumara abatutsi mu Rwanda, muri Kongo, mu Burundi, tukagenda mu Buganda, tukagenda muri Kenya, tukagenda muri Sudani no muri Somalia. Umukoloneli s'il-vous-plaît yaronse amaformation y'igisirikare, yaronse amaformation de renseignement, akavuga neza wenyine ubwiwe yuko n'umugambi uko bariko barica General Kararuzi yarahari. Mwumva istantemo okirere deja yibere ngaho. Hanyuma nkuko bidakwiye iradio Milikorini yamaze abantu mu Rwanda, ikaba yaragiye muri Kongo ikavayo, ubu ikabigeze mu Burundi. Abarundi tukaguma tuyayata tuzezeta tutabona yuko ibiba amazi ageze ahaniga. Nukuri ndabasaba twikubita gashi
nubwo nkumva ridatanje muvuga ati benshi bavuga ati ntivyovugirwa ngaha byabaye urwitwazo mugabo n'ukuri turakwiye kwikubita agashi kuko aho ibintu bigeze nagahomera bunwa kuko bo nyene baravyivugira sivyo umuntu yigwaza kurondera dogosha droite ni ibintu bihari ni ibintu twese twumva ahubwo tugerageze kuraba nyene twotabara barakoze. urakoze cyane ogira Gikwerere wozimya mikro yawe. Ego. Urakoze cyane Gikwerere, urakoze kubyo udushikirije. Kandi reka tugushimire kandi ku ntege waduteye. Ndibaza ko mwitorero Burundi aho basanzwe bategurira zino programme kuva kuri programme ya mbere y'akavaziko gushika kuri ino intahe n'iganzu uciye muri desalienation. Ndibaza ko bateguye neza uko bino biganiro zino programme z'abagenda bazikora hama kubibika ha data kuri YouTube y'abitorero Burundi ya Remesha Magazine kuri Westatu akaburungu.org kumbure n'ayandi manuelle y'abyabi bitabo canke ama CD ama clé USB. Ndibaza ko ibinyigisho nk'izi zogwizwa cyane ama exemplaire menshi kugira abataronse uburyo bwo gukurikirana space abataronse uburyo bwo kubana natwe bashobore kuronka bashobore gusangira natwe ibyo twize ibyo twumvise kumbure nihagira ko twavansa muri cya gihugu Rwagasore yadushakira muri ya identité y'u Burundi Rwagasore yaturaga tuzobe nuvuga turi kuri niveau imwe yukumva ko turabarundi ko turi umurundi twese dusangiye akaranga mutima byose akaranga muntu akaranga identité je peux dire identité. Ego ndabona nta wundi yashoboye gusaba ko dumuha umwanya ariko habaye hari uwundi yafise icyo yunganira ibyashikirijwe na Dr ku vyavuzwe cyangwa kubyanditswe na Rwagasore no munsi ni finale turi kuri ku kiganiro cy'umunani giherana n'uno munsi n'indwi igira umunani. Murashobora kubidusangiza murashobora kudusaba tukabaha umwanya mukabidusangiza hama tugasozera ikiganiro tugasozera programme neza ariko mukurindira ko tubona abo bafise ibyo bunganira tanke abo bafise ivyo babaza murashobora Dr kugira icyo muvuze ku vya Gikwerere hamwe no kwa First Among Equals. Reka gato nongeho siwandure neza ikibazo canje. Urumva nifuza kumubaza ni gute abantu boshira hamwe badafise vision zimwe. Gikwerere hari nanje namye numva uwo muntu kuri YouTube uwo mukoroneri. Urumva nk'umuntu ufise vision yo gushira abantu hamwe. Ubundi nawe afise vision yo kuza ngo akica mu Rwanda akaja mu Burundi akica akaja muri Uganda akica. Kandi no ku gihe cya iprona hariho opposition imeze gutyo ariko ni gute woshira hamwe abantu badafise vision imwe. Murakoze. Urakoze cyane First Among Equals kusubiramo kandi kutumura ikibazo neza. Dr umwanya n'uwanyu murashobora kugira icyo muvuze kuri ivyo bya First Among Equals hamwe na Gikwerere mukurindira ko turonka abandi. Docteur murakoze sinzi ko munyumva. Ego turabumva. Docteur munyumva. Turabumva Docteur sinzi ko muri hafi twiko turabumva murashobora kugira ko plutôt sanze mwebwe mutumva en retard ariko murashobora kugira ko mutanguye kuvuga. Sinzi ko muri hafi twiko turabumva murashobora kugira ko plutôt sanze mwebwe mutumva en retard ariko murashobora kugira ko mutanguye kuvuga.
uko hariho nibaza ko Dr yariko yumviriza yakoresha device zibiri ariko iyo yariko aratwumviriza ko kuko usanga atari muri speaker yagaruka ari yaza en retard. Reka kumbure turindire ko agaruka Dr, ndabona yaravuye ko ku murongo, reka turindire ko agaruka. Habaye hari uwundi afise ico yunganira Dr arashobora kuza agasaba umwanya tukawumuha, ariko kandi ari n'ufise ico ashaka kubaza bivanye na bino biganiro twagiye turashikiriza. Ni ibiganiro 8 bitandukanye kuva kuri identité nationale, twaragiye turagira indépendance économique, turagira travail et dignité, turagira l'héritage politique, ekana nubwo n'ivyo gwaruka twarabigarutseko. Ndabona umushinga ntahe André Nikwigize, mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Ego ndabumva André. Hariho amaruturu do voir. Okay, ngira ubusava. Oya. Ego gira ko André, c'est bon. Okay, nimwa munyumva nagira mbe ndunganira Dr n'abaheje kuvuga. Nagira ubwa mbere ho mbanze kubashimira kuri kiganiro mwateguye, nkashimira na Dr Rugambarara ku kiganiro yagize, akaba ari gusozera iragi rya Rwagasore yatusigiye ryerekeye ingene abarundi bobaho, ingene abarundi bobaho bo kubaka igihugu cabo. Ariko nashaka kuvuga akantu kamwe nibaza gakomeye. Hari ikintu twaratuvuga ngo Burundi ntibwigeze bugwa mu isanganya. Ivyo vyari vyiza muri principe kera, ariko no munsi uravye aho Burundi bugeze, sinibaza ko twovuga ngo ntiburagwa mu isanganya. Uburundi bwaraguye mu isanganya. Uravye ingene abantu bapfa ku munsi, uravye ingene abantu batotezwa, uravye abarundi bicwa n'inzara, uravye uno munsi ko ata muntu agishobora kudogora ngo avuge ikintu yiyumvira, baca barara bamwishe canke bakabura irengero. Je nibaza ko Uburundi bwaguye mu isanganya. Ako yari intangamarara. Rwagasore rero aho yavuga ivyo yavuze vyose, Uburundi bwari bukira Uburundi. Uno munsi hogira umuntu aza ngo avuge nk'ivyo Rwagasore yavuga, ntiyorara nta nuwobona iyo yazimiriye, nta nuwobona ikiziga ciwe. Urumva Rwagasore kakarura aho yagira urya mugambwe iprona, yaragiye arasigura uko abona Uburundi bukwiye kubakwa, haba mu vyerekeye politiki, haba mu vyerekeye ubutunzi, haba mu vyerekeye imibano. Arabasigura abarundi bose. Yaragiye mu banyagihugu hagati, abarimyi. Ubwa mbere ho akiva Buraya yatanguye aja bamugira conseiller mu ntara zitari nke zitanu mengo. Aboneraho akanya kubaza kuraba abarundi ingorane bafise, amagorwa bafise, ivyo bakeneye vyerekeye cane cane ivy'uburimyi n'ubworozi. Aho mu nyuma yararavye, aragenda araraba abihebeye Imana, baraganira, baramubwira ati ngibi ibintu muri iyi ntumbero yawe uri uradushikiriza, ngibi ivyo wokongeramo, ngibi ibi n'ibi. Aragenda araraba abantuze abegereye ku kirimba, baramuhanura. Yaragiye no mu bakomersa, mu bacuruzi bo mu Buyenzi, abaswahili bazwi ko ari abantu ivyo bintu batavyitayeho, bataraba politiki. Arabasigurira, baravyumva, barabitegera.
urumva rero hari hakiriho ico twita agateka kazina muntu, hari ico twita ubushinga ntahe. Baragira ati ubu ariko dushikiriza iri jambo n'umushinga ntahe, reka tumwumvirize, nawe twaba tutemeranya nawe reka tumwumvirize, hanyuma twaba tuvyemera tubishire mu ngiro. Ni nako vyagenze. Rwagasore niko yagize. Bajya bose aba bose bari kumwe nawe basigiye umunsi Pierre Ngenda yagiye. Frank umunyamakuru yagiye, nitumwumva. ambo sinzi ko munyumva, narinzi ko munyumva, sinzi ko mutanyumva. jewe ndiko ndakumva, sinzi abandi turiko turabumva. Okay, nariko ndavuga nti urumva ivyo byose yabigira kubera hariho igihugu ico twita uno munsi en état de droit, naho batemera abazungu ntibemera ibyo avuga, ariko abarundi baramwumviriza kuko yari kavuga ibintu bitumbereye vyubaka igihugu. Uno munsi aho Burundi bugeze, kuva ico gihe cagwa Gasore n'uno munsi, Uburundi bwaragiye mu nzira yindi complètement, inzira different, inzira ishimikiye ku gutandukanya amoko. Uburumva turi mu bwoko bumwe, yagira ati ni twebwe dutwara, abo bandi bose barimena, niba batemeye ivyo ingene tubatwara nakazi kabo barimena. Ukaragira uti none Uburundi bwokubakwa nande? Buzokubakwa n'aba bari ku butegetsi, buzokubakwa n'abazoza bavuye mu ijuru, buzokubakwa n'aba bakoroni duhamagare b'abakoroni bagaruke. Umuntu aribaza rero ivyo bibazo vyose, umuntu akabona nta nyishu ariko arabitorera, kuko urumva hari abavuga bati nta ntambara, nta kugira intambara, kuko intambara ihitana abantu benshi kandi si nziza etc. Abandi ati none murabona uwundi muryango n'uwuhe, porte de sortie ni iyihe? Abantu benshi, nico gituma benshi bavuga ati none ivyo muvuga turavyumva, none mushaka tugire gute? Tuje kubaterura bajya abantu bari ku butegetsi tubigishe ko badashaka kumva? Noneho umushinga ntaye yaje kuvuga, avuze ati kandi nivyo ujya mu mushinga ntaye wo mu Rwanda yari karasigura ideologie ya genocide iracariho. Iyo muri ico gihe c'igihumbi kimwe amajana 1960 bari ko bashaka kwishira mu Barundi, ababirigi bari ko bashaka kwishira mu Barundi, kuko bari bahejeje kugira genocide mu Rwanda, bari ko bashaka kuyizana mu Burundi. Abarundi bakanana bati no, twebwe turabarundi, ivyo bintu by'amoko ntavyo dushaka kujamwo, ntavyo turiko turajamwo. Ariko urumva kuva ico gihe Abanyarwanda bariko barabikira, bariko barabivamwo. Turabibona yuko hariho naho hari abantu banana bariko bashaka kubigwanya, ariko hariho omwe ukabona ko abantu bari ku butegetsi bariko baragira inirinye, agira ati reka rero tugaru bimwe nyene. Rwagasore yagira ati okay, abahutu n'abatutsi ndabazi, ariko sico kibazo no munsi dufise. Ikibazo dufise ni iterambere ry'Uburundi, ni iterambere n'abana bataraja mu mashuri. Tukeneye ko baja mu mashuri, n'amatongo ariko araga bagahurira kuri les grandes questions du moment, les grandes questions qui pèsent sur la population. Uno munsi mwavuze iyo radio RTLM twaheruka muri 1993 mu Rwanda, 94 mu Rwanda. Uno munsi iraje mu Burundi kandi abantu bakicecekera bakabibona. Mugabo birumvikana, kuko ntuzobwira umurundi ari mu Burundi atewe n'ubwoba, abaho mu bwoba ku munsi ngo aje kuvuga ngo ibintu sivyo. Baravyemera, naho baba batavyemeye barabireka bate hey Imana, umuntu akiza gatwe. Ariko n'abarundi bari hanze nta numwe bivuga. Abantu barabibona kandi niyo amacakubiri ari karagaruka. Umuntu akagira ati none uno munsi ko tubona turi dans l'impasse, abarundi bari dans l'impasse, ntibashobora, nta solution, nta revolution turiko turagira. Ibi bintu murabitubwira, murabidusigura kandi ni vyiza, ariko ntitubona concrètement ingene umuntu azobishira mu ngiro, kuko osironta ko tukiri muri ya logique ya genocide yo kuvuga ngo ubu bwoko nibwo bubi,
tubuvaneho hanyuma twubake igihugu cacu ca twenyene urumva turiko turasohoka hanyuma bakaba barakuyeho imigenzo y'ikirundi kera umwana w'umurundi yakura bariko bamwigisha ubushinga ntahe bamwigisha ubutwari gukorera igihugu kurinda igihugu bamwigisha ubushinga ntahe uno munsi nta bashinga ntahe bariho urumva barahinduye ngo abagabo turazi ingene mu kirundi umugabo ni sexe bavuga ati ni sexe masculin umugabo wese si umushinga ntahe mugabo urumva babashize imvange bose ati n'abagabo nta bashinga ntahe bariho urumva nta bashinga ntahe bariho mu gihe atabashinga ntahe bariho nta bantu bazokwamama bati ibintu muri kumuragira sivyo ibintu muri kumuragira vy'amoko sivyo ibintu muri kumuragira byo gusahura itunga ry'igihugu sivyo kuko kera n'umwami baramuhanura baravuga bati kananira abagabo ntiyini umwami ntiyakora ivyo ashaka uno munsi abatware hari akagwi k'abantu bakeyi kakora ivyo gashaka kandi utabishatse baramwereka inzira ivyo rero nibaza ko évidemment ngira hariho de l'espoir ya gwaruka tameme ruriko ruravyumva nibaza ko aba bose bavyumva naho bari bakeyi barumva ko hakenewe impinduka kandi bazobishira mu ngiro niba izi nyigisho nibagera aho batwara bazogira bati no ba data ba sokuru batwaye nabi batwariye ku moko reka tubihindure donc niyo espoir yonyene umuntu agira ati ugwaruka ruriko rurakura nirutakurira muri ibi bicumuro kuko ni jeno kwita ko ari bicumuro nk'umukristo kuko urumva turi mu bicumuro kuko turira abana bacu tubigisha yuko uwundi ari mubi uwo badasangiye ubwoko ari mubi turira abana bacu tubabwira yuko kwiba ari byiza gusahura itunga ry'igihugu ari byiza turera abana bacu tubabwira yuko umuntu afise ibyo atunze mutabisangiye ubu mwaka kandi atakosa wowe burimo ivyo byose rero nibaza ko hakeneye iyindi nyigisho izindi ndero dutanga duha abana bacu kugira ejo abana hazovamwo abana bagira bati ntibikabe plus jamais ça turashaka tuhindure narratif y'abavyeyi bacu y'abasokuru bacu ivyo bakuriyemo ntidushaka kubibandanya donc nako ga complement nashaka kongera ko nkaba nongeye kubashimira kuri kiganiro murakoze urakoze cyane André Nikwigize urakoze ku byo mwunganiye ku byavuzwe mu kiganiro ego murakoze kandi cyane kuba mwarabanye natwe muri bino biganiro kandi nizere ko n'ubu tukiri kumwe ndabona docteur yamaze kugaruka ndibaza muri ko muratwumva docteur Oui, j'espère ndizeye ko munyumva. Ego turabumva neza gaza umwanya n'uwanyu hari byinshi byavuzwe abantu batandukanye murashobora gufata umwanya mukagira icyo ubu ni muri ko muranyumva Frank munyumva turabumva docteur biza biracika ego urashobora gufata umwanya docteur ukagira ukavuga ko turiko turabumva. Okay. Oui, murakoze kuri intervention zabaye zose habaye ibibazo habaye no guterera ni byiza cyane ariko ngira ngaruke gatoyi ku bibazo bya first among equals. Nagira mbanze kumubwira yuko ibyo nariko ndavuga bijyanye n'ibyabaye muri kijya gihe cya Rwagasore kuva agandaguwe gushika aho habereye ihinduka umugambwe iprona ukaba umugambwe umwe yazi histoire y'intwaro ya iprona kuva muri 1961 gushika 1965 harabaye ibibazo hagati y'abari barafashirwa Gasore muri intahe yo kwikukira
sinzi ko abazi ibyabaye bise Casablanca Monrovia. Casablanca Monrovia ari la division muri parti UPRONA. Wavuze Pepe, nagira ndakubwire ko amatora yo muri 65 ukwezi kwa gatanu, aho nko mu matora yo muri 61 uko baravye intsinzi canke gutsindwa bavuze imigambi bwa UPRONA yaronse amajwi aya, Pepe yaronse aya majwi kuko nizo zonyene zabaye mu nama nshingamateka yo muri ico gihe, ariko muri 65 siko vyabaye. UPRONA niyo yari ku butegetsi, ariko amatora uko bayasohoye ibitigiri byo gutsinda cyangwa gutsindwa, berekanye gusa ko abahutu batowe bangana uko abatutsi batowe bangana uko. Tuvuze rero yuko UPRONA yahemukiye Rwagasore ni mu ntango, naho nyene muri 65 niho byasohotse Casablanca na Monrovia bica biba iby'abahutu n'abatutsi, gushikaho haba ibyo muri 65. Twarabisiguye bikwiye mu biganiro byabaye. Aha nagira nkebure gatoyi, ni byiza kuba umuntu ashaka kuvugira kumbura umugambwe yumva ko ari uwiwe, ariko hariho ikintu twashize imbere mu biganiro biheruka cyitwa la conscience critique. La conscience critique ni ukuvuga ko ushobora no kugira une autocritique. Iyo rero autocritique iracyabuze cyane, haba mu bakuze cyangwa muri bato, kuko twamenyereye kumbure kwivuga neza ntitubone ko hariho ibyo twoba twaratosekaje. Ibyo biraheza bikagora n'ukuri kugira ngo umuntu atore inzira nyayo. Niyo twokomeza tukavuga n'ayandi macakubiri yabaye mu nyuma, turashimikira ku by'abahutu n'abatutsi, hari n'iby'ama region vyabaye, ukumva rero iyo umuntu atanguye kubivuga bakiye bamubwira ngo uranka aba n'aba. Oya, intumbero muri itorero Burundi ni intumbero yo kuvuga ukuri uko vyabaye mu gihugu cacu. Ukuri niko kuzodukiza, autocritique niyo izodukiza, nta bindi. Ibisigaye mwavuze ibya Saint Esprit n'ibindi, ibyo ni n'amajambo y'abantu, nta bihari, si byo namba. Rwagasore mu biganiro yashikirije imbere ya Chambre de Commerce yaravuze ko bamwita ko ari umukomunista. Nawe arisigura ati sinshobora kuba umukomunista, ubwa mbere narabatijwe, ariko yaba ari kuvuga ko mvugira abakinyijwe, abakene n'abato nk'uko twabyumvise mu byo avugira ngaha, naho nta kibazo. Ariko ku byerekeye ibya Saint Esprit ibyo ntibyigeze bihaba. Sinzi iyo abo bakuyagiye aho boba barabikuye. Kandi ahanini mu itorero dukunda ko abantu bayaga ku vyiyumviro, ku ntumbero, nayo hariho amajambo amwe usanga ataco azana muri deba, ntitubimara ku gihe. Gikwerere yabagije yatanze koko
ibintu bimwe bimwe abarundi bazi babona nk'uko na Andre yabivuze, ari ukamengo abarundi ntibabona yuko ibintu biriko birayangara, biriko biramera nabi. Yavuze kwikubita agashi, aho rero kwikubita agashi byiza abantu nyene bosigura nabo nyene ico babona ko ari kwikubita agashi. Ico dushimikira ko muri itorero ni ukuja kuri nivo y'ivyiyumviro vyubaka, ivyiyumviro bishobora kuduteza imbere, bishobora kubaka une vision. Ngaruke no kuvyo First Among yahereje ko timbeho abadafise vision imwe boshobora kuja hamwe aho yahabana mba. Nico gituma iyo turiko turavuga les hutisans les tutsisans n'abafise intumbero yo gukomeza ahubwo amacakubiri, abo ntidushobora kuba turi kumwe mu gihe twiyemeje gukurikira intumbero ya Rwagasore. Mu byo twumvise ngaha ni intumbero yifuza ko abarundi bose bokorera hamwe atavyo kuvangura. Rero igikenewe nuko abo barundi baboneka bakemanga iyo ntumbero. Naho Andre yavuze ati yabivugira muri kiriya gihe ngo ubu sico kimwe, oya n'ukuri nico kimwe. Ideologically nico kimwe kuko ingwano iracyari yayindi nyene. Ingwano turimwo niyo kwikukira, niyo gushira hamwe, kuko nico umubirigi yasambuye. La devise ya divide et impera twasomye Hans Meyer nta yindi orientation niyo nyene. Rero abayirenze ko bagaca baja mu byo umuzungu yubatse muri ajya ma identité murandayita ko ari identité fossile. Iyo tuvuze ibintu fossile ni vya kera, byo bikwiye kuguma iyo vyari biri mu nsiguro y'ukuri y'ikirundi, ni vya kera, nivyo kuri Mwezi Gisabo n'imbere yaho. Ariko kuva abazungu baziye byafashe iyindi definition, bifata ni n'amamuko n'ibiki byose bica bizana ibyo twita inyomekano. Niba rero twifuza ko Uburundi bwosubira kuvuka gushasha, nuko twogaruka kuri iyo ntumbero. Idéologie en soi ntabwo ari idéologie mbi, ni idéologie d'inclusion. Iyo turwanya ni idéologie d'exclusion yazanye le génocide, kuko ivyiyumviro vyubaka le génocide ivyavuye muri divide et impera, kuvangura. Ivyo vyiyumviro ubanza kubigwanya muri wewe, wakize koko ivyo umuzungu yadushizemo, ivyo umuzungu yanditse wabikize. Aha niho hari ikibazo nyamukuru, kuko ntushobora kwikubita agashi wiyumvira cyo kimwe n'uwo uriko urashaka kurwanya, ntibikunda. Ni nk'uko iyo twe turiko turagira analyse politique tubona yuko les alliés ari les hutisans et les tutsisans, en fait bari kumwe mu nzira yo gusambura identité umurundi. Babikuye he? Ku nyigisho zimwe z'umubiri, bakazemera bakazemanga. Niba ukeje n'umuzungu yambwiye ngo ni supérieur, supérieur muri race n'ibindi, ubundi nawe woje umuzungu yambwiye ngo ni supérieur mu gitigiri, kandi nitwe twabatanze kuba ngaha. Ivyo nivyo vyiyumviro bigayitse biri ngaho, bituma abantu baba aliene, bagatakaza kuko ikijanye n'ico abarundi bubatse cyitwa identité umurundi. Aha niho hari ikibazo nyamukuru, kuko umaze gufata iyo nzira koko, nk'uko Rwagasore yabivuze, nk'uko First Among yabivuze,
yoba nyene atari yasegenya muri 1993 ari segenya y'ukuri, une véritable révolution, révolution mu Burundi. Aha niho tworonka koko intahe kandi tugashika kuri ya ntumbero ya Rwagasore yavuze ati iyi ntsinzi sinzoyemera ntabonye yuko Uburundi n'abarundi bari mu mahoro